ntitworonka ingene ibintu tubivuga, ariko mbanze mvuge nti tumaze kumva amajambo n'ivyiyumviro vyagiye bivugwa biboneka muri bamwe bavuga bati mbega ko umukuru w'umugwi waje gushikiriza icegeranyo ukagishikiriza inama nshingamateka mpuzamamateka bari kumwe, hanyuma bakemeza ko ivyabaye ariho nyabwoko ry'abahutu 22-23 hakaba n'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abatutsi n'abahutu hariya ku nkengera za Tanganyika, bakatubwira ko hari ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abatwa mu ntara ya Mwaro igifatanye na Muramvya, ariko ko ari Muramvya. Noneho bagacavuga bati none babandanya gute umurwi ubandanya gute urondera utwereka aho ahahambwe abandi bagandaguwe mu 1923. Aha nashaka ndababwire ko ico umurwi wadusiguriye kandi twabonye arico nuko watweretse ko ivyari bimaze kuboneka, amagufa yari yaratowe y'abagandaguwe mu 1923 mu bice bitandukanye by'igihugu, byasigura ko ibyo batoye bihagije kugira ngo berekane koko iryo honyabwoko ryabaye. Ico nico cari ikimenyetso nyamukuru, ariko twari tuzi ko batashoboye gushika hose, kandi n'ubu nk'uko babitumenyesheje ntibazoshobora gushika mu bibanza byose aho hahambwe abagandaguwe muri ico gihe. Tukaba rero tobabwira tuti tunabatera intege tuti mubandanye murondere kuko hari igihe bizosabwa ko haba rusasuma kugira ngo abantu bose bamenyekane. None ivyo biharuro bizobitangazwe mu manama atandukanye y'abarundi eka na mpuzamakungu. Uno munsi n'umunsi umaze gusa n'iyindi minsi itari mike yagiye iboneka muri kino gihugu, cyane cyane muri no minsi hariko haboneka amagufa hirya no hino. Isabisho vyarabaye, abantu nk'uko barongera baraterana, naho nyene turasaba imbabazi. Izi mbabazi zize zibandanye, duhere hano tubandanya dusaba ikigongwe. Dusavye ko aba bo muri uno murwi bobandanya bakubandanya igikorwa, kandi tukabamenyesha ko ivyo bamaze kudushikiriza mu cegeranyo twamaze kubishikiriza abadukuriye mu gihugu kugira ngo nabo batangure bige ingene bizogena inzira bizokurikiza kugira ngo bizoshike iyo bitegereza gushika. Noneho kijya cemezo umurwi wafashe udusigurira, kijya cemezo kizoshobore gushika n'ahandi no kw'isi yose kugira ngo ivyabaye muri kino gihugu bimenyekane uko Uburundi babibonye, kugira ngo noneho akarya kabi nk'uko vyavuzwe nikaze kongere kubaho na rimwe.
aha rero nciye mboneraho akanya kukumenyesha abarundi bari hano, eka n'abariko baratwumva, banyakubahwa mwese muri hano, iki kibazo cano magufa tubona aha ya bene wacu ntidukwiye na gato. Hari abantu numvise mu minsi iheze bashaka kugira ngo babivugiremwo nk'ibintu vya politike. Aba n'abantu b'inzira karengane. Mbega twobavugira ko amajambo ya politike bigenze gute? Aha nta vya politike birimwo. Iyo ubonye rero amagufa y'abantu, abantu bishwe nk'uko twavyumvise, ni ikibazo c'ubutungane, si ikibazo ca politike. Akaba ariyo mpamvu dusaba abo bose bashobora kuba bibaza ko boshobora kuzana ibintu vya politike kuraba bene wacu b'inzira karengane, bamenye ko bazoba bibeshe, bazoba bafashe inzira atariyo, ni inzira idashika. Ubu igisigaye nuko tuja mu nzira y'ubutungane. Akaba ari nayo mpamvu imbere y'amagufa nkaya, imbere y'abantu nk'aba, atamvo, atakuri woronka, atasiguro woronka kugira ngo uvuge impamvu ushobora kuba abantu nk'aba bose baragandaguwe. Nta mpamvu n'imwe. Turicishe bugufi imbere y'Imana dusaba ikigongwe, kandi dusaba n'abibaza ko babigizemo uruhara bose nabo basabe ikigongwe. Dusabe ko kandi n'abagiriwe ikibi nabo tubasabe ko bategerezwa kwihangana, kuko Imana niyo yabaremye. N'Imana yaratugiriye ikigongwe, tuhagandaguye umwana wayo, nabo baze batange imbabazi. Vyaravuzwe ko mu murwi, kandi twasanze ari vyo, baravuze bati uwuzoba yarabigizemwo uruhara akaba yiyizi akanka gusaba ikigongwe, uyo niwo noneho Uburundi n'abarundi bazoshengeza akaja imbere y'ubutungane.